gikorwa rero nico gituma abantu twinjira mu rusengero tukabatizwa bakatwibiza mu mazi menshi, tukajayo turi abanyabyaha bumutse, tukavayo turi abanyabyaha bajovye, atatandukaniro na ritoyi ririho, ataguhinduka na gatoyi. Ugasanga twitwa abakirisu, ikinyoma no kubesha vyuzuye mu minwa yacu, urusaku no kuvuga abandi nabi, ugwanko no kudaharira nivyo bituganje. Ariko twashika no mu rusengero tukavuga haleluya nyinshi, Yesu warakoze, mwami warakoze, watugiriye neza, wapfuye ku musaraba. Yego yarapfuye ku musaraba, nico gikorwa Imana yakoze. Wewe wakoze iki gituma uhinduka ukaba umwana w'Imana? Mwakire Bibiliya zanyu, twongere twiyibutse ijambo ry'Imana twasomye. Ngomba ko tumara kanya turiko tuganirako, duhereye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca 19, turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 19. Yohana 19 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Turaza twongera gusoma muri Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Hanyuma duhereze kuri Luka igihimba ca 24 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Yohana haravuga ngo araheza aramubahereza ngo abambwe, nuko basumira Yesu. Avayo yikoreye umusaraba, ashika ahantu hitwa ikibanza c'agahanga, mu Giheburayo hitwa Golgota. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri, umwe hirya uwundi hino, Yesu yari hagati. Pilato yandika icandiko agishira ku musaraba, canditswe ngo Yesu umunyanazareti, umwami w'Abayuda. Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 naho haravuga ngo nukuri ni intimba zacu yishizeko, ni mibabaro yacu yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu kose. Luka 24 uhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Ku wa 1 w'indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva, bajanye vya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva, binjirayo ntibasangamwe ikiziga c'umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Uno munsi kw'isi yose abakristo bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Pasika y'Abayuda na Pasika y'Abakristo yabereye mu gihe kimwe. Igihe Yesu bamufata yari kahimbaza Pasika y'Abayuda ari kumwe n'abigishwa biwe, igihe bibuka ukuntu amaraso y'umwagazi w'intama yashizwe ku bishimaryango yatumye umumarayika w'urupfu arengana abana bose b'imfura bo muri Egiputa n'ibitungano vyose vy'imfura bo muri Egiputa, maze uwo munsi bava muri Egiputa batangura urugendo ruja mu gihugu c'isezerano. Ico gihe amaraso y'umwagazi yatumye umumarayika arengana Abisirayeli. Kino gihe ca Yesu, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo yatumye Imana iturengana kugira ngo ntidupfe kubera ivyaha vyacu.
kenshi iyo turirimba kandi duhimbaza Imana dukunda kuvuga ngo Yesu yarangije byose. Imana ishimwe cyane. Ariko muri kino gihe dufise ibibazo bikomeye cyane. Uko umwaka utashe amashengero aragwira akaba menshi. Hano mu Burundi amashengero yemewe n'amategeko amaze kurenga 700. Nukuvuga amashengero yemewe n'amategeko arenga 700. Bisigura ko hariho n'ayandi menshi ataremegwa. Nukuvuga ngo abavuga butumwa abakirisu baguma biyongera uko igihe kije. Ariko ikintu giteye ubwoba nuko ibibi birushirizaho kwiyongera inshuro nyinshi gusumba uko ayo mashengero yiyongera. Uko abantu baja muri ayo mashengero niko ibibi vyiyongera. Ku mwaka abakirisu barubaka ingo. Ndibaza ko kuva umwaka utanguye na hano kumutanga abapastori mumaze gushigira ubukwe butandukanye. Ariko ikintu kibabaje kwizo ngo z'abakirisu ziyongera niko nibibi bikoregwa muri izo ngo vyiyongera. Tugasha tugira ikibazo kibaza ngo hari ingorane izihe? Nibiki biri kuba? Akarusho nakahe ko twitwa abakirisu mugabo mu ngo zacu hagakoregwa ibibi? Aho turi aho dukorera hagakoregwa ibibi nibiki? Kandi tugaca twongera ko ngo Yesu yagize gute? Ngo yararangije vyose. Yarangije ibiki? Uyu munsi ngomba gusangira namwe muri ano majambo tumaze umwanya turiko dusoma ijambo rikomeye, kandi ijambo nise ngo kuva ku musaraba gushika kuwumva iri gusa. Kuva ku musaraba gushika kuwumva iri gusa. Nukuvuga ngo ku munsi Yesu yabambwe ko ku musaraba kugenda gushika zutse imvi kabiri gusa hakoretse ibintu bikomeye cyane, ibintu bihambaye. Niho tuvuga ngo yarangije byose. Yarangije ivyo bintu byose bikwiye kugira ngo nk'abakristo tubeho nk'abakristo bafise ingeso ziberanye n'abakristo. Tubeho mu ngo zacu tubanye nk'abakristo bakarorero n'icitegererezo. Tubeho duhimbara Imana kandi duhimbaza Imana. Kuva ku musaraba gushika kumva iri gusa. Ariko nongeye ko kandi kavuga ngo akaryo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Akaryo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Ndaza kuvuga ku bintu bibiri. Ndaza gusaba imbabazi abanyeshuri ba Bibiliya muri hano. Sinkunda gusigura insiguro z'ibice bibiri kandi ntibikunda kwemegwa cyane. Ndaza kuvuga ibintu bibiri kugira ngo ibintu ngiye kuvuga vyumvikane neza bitahurike. Kuva ku musaraba gushika kumva iri gusa. Akaryo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Hano ndaza kuvuga ibintu bibiri. Icambere ndaza kuvuga kuri ako karyo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Hanyuma ndaza kongera mvuge ukuntu bikenewe ko twakira ko karyo n'ayo mahigwe Imana yadutegekanirije. Ndagomba kuvuga ko ingorane zikomeye, ibibazo nabajije vyishugwa n'inyishu yo kuvuga ngo Imana yadutegekanirije amahigwe. Ariko nk'abakristo twirirwa mu nsengero turirimba ayo mahigwe n'ako karyo, ariko tutigeze twakira ako karyo ngo tukagira kacu.
uyu munsi tugakoranira hamwe tukaririmba. Hano kare abaririmbyi baririmbye aririmbo mu ndirimbo baturongoye, nagumye niyumvira rimwe na rimwe haramura numviriza abaririmbyi bakaririmba ubutumwa bw'indirimbo bakabucira hagati. Hariho n'ikindi gihe hano neje baririmbyi bararirimba numva baciriye hagati ndavuga ati ariko kubera iki abaririmbyi baciriye hagati? Ndagomba gusaba abaririmbyi ngo kenshi baba bagira umwitwaririko w'inyigisho ndoramana iri mu ndirimbo zo guhimbaza Imana abantu banditse. Indirimbo ziri hano muri iki gitabo ntizanditswe n'abarundi, zanditse mu Kirundi ariko ntizanditswe n'abarundi. Uriko uraziririmba ukaraba mu ndimi zanditswemwo uratangara ubonye abantu bazihinduye mu Kirundi, igikorwa gikomeye kandi ciza bakoze, kuko ndikwabaye gufata icongereza gusa ngo bagishire mu Kirundi, ariko bakoze n'ibindi bintu bikomeye vyo kwandika kugira ngo amajambo, indome, ibintu bita silabe zijane n'indirimbo, bijane. Ariko amajambo arimwo n'amajambo akomeye cyane. Twaririmbye indirimbo ivuga ngo shimwa Gorogota, sivyo? Ngo aho icyaha canje cankuriweko. Nukuvuga ngo ako gace kavuga ko icyaha cacu twagikuweko ni kakaryo n'amahigwe. Uririmbye ukageza ngaho ntiwongere ko kijya gice umuririmbyi yashizeko ati genda upfukameyo aho icyaha canje nacogerejwe, gira gute? Genda upfukameyo. Uhimbaje ukavuga uti shimwa Gorogota, igorogota ibyaha byacu byakuweho. Ariko igorogota dupfukamye turashobora guhimbaza, turirimbe tuvuge igorogota, igorogota icyaha cakuweho. Uko nukuri ko mu ijambo ry'Imana. Ikibazo ico cyaha kirozwa n'amaraso yasezetse, nico cyatumye ujya muririmbyi avuga ngo genda upfukameyo. Turi kumwe? Genda upfukameyo aho icyaha canje nagize gute? Ndacogerejwe. Reka rero turabire hamwe ivyo bintu bibiri. Ikintu ca mbere kivuga kuva ku musaraba gushika kumva iri gusa, akaryo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Ivyo bintu nakaryo kenshi turabidondagura abantu tukaboneka ngabuzuzwe mpemu yera tukavuga ngo amen, amen, amen. Yesu yanejeje Satani, amen. Ariko turiko tuvuga ko yanejeje Satani, amen, nakaryo yaduhaye ubwo twebwe, jewe na wewe, Satani twaramunejeje. Yesu yashesha amaraso kugira ngo ayo maraso atwoze ibyaha, yuguruye urugi rushika kugakiza. Ako nakaryo n'amahigwe Imana yaduhaye. Ariko hari yindi ntambuko nza kuvuga ubugira kabiri ijanye nuko ayo maraso rero yasesetse, nubwo rugiguguruwe tumaze kurucamwo tukinjira, maze tukagira gute? Tugahinduka. Igikorwa Imana yakoze ku musaraba kuva kijya gihe gushika kumva iri gusa haba ibintu byinshi. Abasoma Bibiliya n'ababiga ivyigwa ndoramana n'igihe agiye mu kuzimu, Yesu yagiye ikuzimu yaka Satani imvunguruzo z'urupfu, hanyuma arazuka. Y'amajambo duhejeje gusoma
bagiye kumva basanze imva iri gusa. Hari ibintu rero kuri ayo mahigwe nako karyo ngomba kuvuga bishika kuri bine. Icyambere ni intumbero y'urupfu rwa Yesu. Kubera iki Yesu yarapfuye? Imana yari itumbereye iki kugira ngo Yesu apfe? Ikindi Imana yari itumbereye, urupfu rwa Yesu rwari urwo kudukurako urubanza rw'ibyaha. Kubera ibyaha twavukiyemwo, ibyaha twavukanye, tubaho turi abanyabyaha, twari dutsinzwe n'urubanza. Kandi ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Twari duciriwe urubanza, nta yandi mahigwe na make twari duvise, maze Imana itanga Yesu kugira ngo adukure ko urwo rubanza rw'ibyaha, apfa kubw'ibyaha byacu. Mikepite Paulo yandikiye abikorosayi mu gihimba ca mbere mu murongo wa 21 harano majambo avuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa basi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi. Twari twarahindutse abansi b'Imana kubera ibyaha byacu. Ariko mu Banyefeso 2:1 harano majambo avuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ibyaha byanyu. Kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo, Imana yatugiriye ubuntu. Yagiriye ubuntu jewe, igirira ubuntu wewe, kuko twari dutsinzwe n'urubanza, maze Yesu apfa mu gishingo cacu. Ni twebwe, jewe na wewe, twari dukwiye gupfa, maze Yesu arapfa mu gishingo cacu. Ivyo tuvyumvise rero kenshi tugira umunezero, tugaca tugira gute? Tugaca turirimba. Ariko naho turiko turaririmba nakaryo nukuraba n'amahigwe dufise, ariko igikorwa nyamukuru ntikirakoreka. Igikorwa Yesu yaragikoze cuko yaduhaye akaryo. Kuko ikiguzi gikwiranye n'ibyaha twakoze c'urupfu, Yesu ico kiguzi yarakirishe. Maze Imana iranezerwa ko umwenda wacu wose urishwe. Umwenda w'ibyaha byacu Yesu agira gute? Arawuriha. Mugabo haracari ku rundi ruhande, nukuvuga ivy'Imana yakoze byose yabikoze neza. Ikibazo kigumaho twebwe ivyo dukwiye gukora. Ibyaha byadutandukanije n'Imana, Yesu yadusubije mu migenderanire myiza n'Imana. Nukuvuga ngo yashizeho ikiraro ducako kugira ngo twongere kunga ubumwe n'imigenderanire n'Imana yacu. Ngiye intumbero ikomeye cyane yatumye Yesu apfa ku musaraba. Ivyo byose bibaye, ni byiza ko turirimba, ariko mukanya turaza kuvugana turabe, kuko turashobora kuririmba, duhejeje kuririmba tukabandanya tuba mu byaha. Turashobora kuririmba, duhejeje kuririmba tukabandanya turi mu ngeso mbi. Ni vy'ukuri Imana yadutekanirije ako karyo n'ayo mahigwe. Uyu munsi nguko nabivuze turaririmba tugatamba, ariko ikibabaje nuko turirimba dushima Imana kubw'akaryo n'amahigwe, ariko tutaravyakira twebwe mu bwingo bwacu. Ikigira kabiri kijanye n'amahigwe Imana yaduhaye kubera urupfu rwa Yesu n'ububasha bw'umusaraba. Umusaraba ufise ububasha ubuhe? Ku musaraba icyaha carahariwe, urubanza Satani araruneshwa.
ku musaraba twarahariwe. Nico twaririmbye hamwe kare, shimwa Gorogota aho icyaha canje cyanguriweko. Nukuvuga ngo Yesu yakoze icyo gikorwa ku musaraba tutarabaho. Yesu yakoze icyo gikorwa ku musaraba tutaranamumenya. Hano mukete Paulo yandikiye abikorosayi igimba ca 2 umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu yarabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibyaha byose ihanaguye ikete ritwagiriza ririmo amabwirizwa yaduhama irikura hagati yacu nayo iribamba ku musaraba. Yesu yakoze icyo gikorwa cyo kongera kugira gute kuduhuza n'Imana, kandi ivyo tuvyumvise turanezerwa tukaririmba tugashima Imana. Mana warakoze kuko waduhuje n'Imana. Ariko turiko turaririmba ugasanga turiko turirimba ko Yesu yaduhuje n'Imana ariko atamigenderanire mitoyi dufitaniye n'Imana. Nukuvuga ngo ndabandanya gusubiramwo ko kenshi abakristo bakoranira mu ngoro y'Imana bahimbaza igikorwa Imana yakoze, ni byiza cyane. Ariko mu guhimbaza dukwiye guhimbaza igikorwa Imana yakoze bivuye mu mitima yacu, kuko icyo gikorwa kimaze gukoreka mu bugingo bwacu. Umusaraba ufite ubushobozi buhambaye cyane. Ntidushobora guhimbaza ukuzuka k'umwami Yesu tutavuze umusaraba. Mwikete rya mbere Paulo yandikiye abikorinto igimbo ca mbere mu murongo w'18 harana amajambo avuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na rubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Kubakizwa bakakira umwami Yesu n'ubushobozi bw'Imana. Nukuvuga iki? Ku musaraba icyaha caraciriwe urubanza, Yesu arangiza byose. Nukuvuga ngo hari amatati hagati y'umuntu n'Imana. Umuntu yaratsinzwe n'urubanza, Satani yaranezerewe ko afashe umuntu ibihe bidashira. Yesu amanitswe ku musaraba aca urubanza, Satani aratsindwa, kuko Satani yari karondera amaraso y'umuntu. Imana itanga amaraso y'umwana wayo, urugi rurugurugwa, tuba turonse inzinzi. Ku musaraba Satani yaraneshejwe, ivyo yari yiteze byose birabura kubera igikorwa Yesu yakoze. Ku musaraba kandi ubuntu bw'Imana bwanesheje gutsindwa n'urubanza. Ntitugisinzwe n'urubanza kuko Yesu yapfuye. Ariko ivyo byose ni amahirwe dufise, ni kakaryo dufise. Haracasigaye igihe turaba ubwo ko Yesu yanesheje Satani, twe twaramunesheje, kuko yanesheje kugira ngo tuneshe. Ni ivy'ukuri ko Imana yadutegekanirije akaryo n'amahirwe akomeye. Nguko nabivuze uyu munsi turaririmba, tugahimbaza, tugatamba, ariko ikibabaje nuko hari usanga turiko turaririmba dushima Imana, ariko ako karyo nayo mahirwe tutaravyakira ngo tubigire ivyacu. Kigira gatatu, ububasha bw'amaraso ya Yesu. Hariho ububasha bw'umusaraba, hakaba n'ububasha bw'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu atwoza ibyaha byacu. Mu Baheburayo 9 mu murongo wa 22 havuga ngo hatabayeho gusesa amaraso nta kubabarirwa kubaho. Umva, Yesu iyo atitanga ntitwari gushobora kubabarirwa. Muri yinga nariko ndaba amakuru, hanyuma hari umuntu yari karasigura ijambo ry'Imana avuga kantu gasa nakatwengeje abantu, mugabo winjiyemo kumviriza katarako gutwenza. Aravuga ati Yesu ko bari baje kumuhiga bagomba kumufata, iyo yiruka tuba turihe?
aravuga ati Petero amaze guca ugutwi kujya muntu, Yesu akakugarukana. Abigishwa bose bari bamutaye bahunze, bamatayo bagiye, n'abandi bose bigira ati mbeya iyo yiruka agahunga twari kuja. Ngomba kubabwira tuba tugowe, kuko ijambo ry'Imana ngo hatabayeho amaraso, nukuvuga ngo kubw'icyaha amaraso yategerezwa guseseka, kandi ayo maraso yarakwiye guseseka yaraye umuntu, wewe na jewe. Ariko Imana itanga umwana wayo, amaraso araseseka. Nico kintu camaramaje Satani, kuko Satani yari yiyumviriye ko afashe isi yose n'abantu bose bari ku isi, amaraso yabo agiye guseseka bagapfa kubera ibyaha byabo. Ariko amaraso ya Yesu atwoza ibyaha byacu. Nukuvuga ngo amaraso ya Yesu yoza ibyaha byose. Amaraso ya Yesu yadukuye ko gutsindwa n'urubanza, ntitugitsindwa, twaranesheje. Hanyuma amaraso ya Yesu asubiza umuntu agaciro. Nukuvuga ngo ukunda Imana yari yaremye umuntu mu ishusho yayo, ngo ase nayo kandi agendere mu buntu bwayo. Kubw'amaraso ya Yesu Imana yongera gusubiza umuntu agaciro. Turi abantu bahambaye, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko navuze ko ivyo bikiri ku ruhande rw'amahigwe n'akaryo Imana yaduhaye, kuko ayo mahigwe n'ako karyo naho tubivise uyu munsi tukaririmba, tugahimbaza, tugatarika, ikibabaje gitera za ngorane zose turi kubona mu bakristo, mu migwi y'abakristo, mu makorale, mu ngo, mw'ishengero. Ingorane tubona ziterwa n'iki? Ziterwa nuko duhimbaza akaryo, ariko ako karyo tutarakakira ngo gashike mu mitima yacu. Icyakane, ububasha bw'izuka rya Yesu. Izuka rya Yesu ritangaza insinzi yacu nk'abizera. Ni ikintu gikomeye cyane ko Yesu yazutse. Iyo Yesu apfa akaguma mu mva, tuba turi hanyuma y'abandi kuba bagowe. Mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 15 mu murongo w'17 havuga ngo nimba Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nta kamaro gufise. Ariko noneho gufise ikimazi gikomeye cyane, kuko Yesu yazutse. Ukuzuka kwa Yesu gufise ububasha budasanzwe. Kenshi urasanga abantu bariko baravaza ngo mbe none wewe ni igiki cemeza ko mwebwe abakirisu ivyo mwizera ari vyo bintu vyiza, ari vyo bintu vy'ukuri gusumba ivy'abandi bo mu yandi madini? Je ngunda kubabwira, singomba gucira urubanza idini na rimwe, ariko ijambo ry'Imana mfise, ukuzuka kwa Yesu kumuha ububasha burengeye ubw'abandi bantu bose babayeho, batanguje amadini, kandi n'abandi bazobaho bazotanguza amadini. Kubera iki? Kuko Yesu yazutse. Reka tuvuge kuri kuragenda mwibarabara, ugiye ahantu utamenya neza ingene hameze, wigiye imbere ushitse ahantu mu masanganzira y'ibarabara, rimwe rije iburyo irindi ibumoso, utanguye kwibaza ingene uza kubigenza. Ushitse ngaho hantu usanzeho abantu babiri baryamyeho. Muri abo bantu babiri, umwe arapfuye, uwundi ni muzima. Muri abo babiri ninde uza kubaza inzira iji yurora? Uza kubaza upfuye cyangwa ubaza uri muzima? Mubazande uri muzima. Yesu wacu ni muzima, nico gituma bereye kandi akwiriye kutwereka iki? Inzira. Ukuzuka kwiwe kuduha ubushobozi bukomeye bwo kwizigira ko inzira atwereka ni y'ukuri. Ariko ntiduhimbaze ko dufise umuntu ari muzima ngo tuvuge ngo ndahiriwe harimo umuntu muzima muri barya.
ntitugezaho, kuko turashobora guhimbaza tugatarika, ariko ya nzira ntitugire gute, ntituyicemwo. Ukuzuka kwa Yesu rero gushingira intahe ko Yesu ari muzima, ariko kandi ukuzuka kwa Yesu kwanesheje ubushobozi bw'icaha. Ukuzuka kwa Yesu kuguruye urugi rw'ubugingo bushasha. Nukuvuga ngo yagiye mu mva arazuka kugira ngo natwe tuzuranwe nawe turonke ubugingo bushasha. Nguko nabivuze n'ivy'ukuri rero, Imana yadutegekanirije akaryo n'amahigwe. Uyu munsi turaririmba duhimbaza dushima Imana, ariko ako karyo n'ayo mahigwe ntiturabigira ivyacu. Nshanja muri cya gice cya kabiri. Ariko imbere yo kujayo, ubwa mbere twabonye intumbero y'urupfu rwa Yesu, ko urupfu rwa Yesu rwadukuye ku rubanza rw'ibyaha. Ububasha bw'umusaraba, ku musaraba icyaha cyasiriwe urubanza, Satani araneshwa. Ububasha bw'amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu atwoza ibyaha byacu. Ububasha bw'izuka rya Yesu, izuka rya Yesu ritangaza intsinzi yacu nk'abizera. Nagomba rero ngo twibaze, twakoraniye hamwe hano duhimbaza Imana dutazira, kenshi nivyo abakristo bahurira hamwe bariko barahimbaza. Icyaha canje cyarakuweho, Yesu yarapfuye arazuka, dufise intsinzi muri Yesu, tukadondagura n'ibindi tukaririmba. Ariko ngomba kubabwira ivyo bijanye n'igikorwa Imana yakoze, kandi nico gikorwa Imana yakoze gituma tuba abo turi. Ariko ikibazo gikomeye cyane, igikorwa ciwawe waragikoze. Kuko turashobora guhurira mu ngoro y'Imana tugahimbaza Imana tugatazira kubera igikorwa Imana yakoze, ariko igikorwa ciwacu tutaragikora. Kuba tutarakora icyo gikorwa rero nico gituma abantu twinjira mu rusengero tukabatizwa bakatwibiza mu mazi menshi, tukajayo turi abanyabyaha bumutse, tukavayo turi abanyabyaha bajovye. Atatandukaniro na ritoyi ririho, ataguhinduka na gatoyi. Ugasanga twitwa abakirisu, ikinyoma no kubesha vyuzuye mu minwa yacu, urusaku no kuvuga abandi nabi, ugwanko no kudaharira nivyo bituganje. Ariko twashika no mu rusengero tukavuga haleluya nyinshi, Yesu warakoze, Mwami warakoze, watugiriye neza, wapfuye ku musaraba. Yego yarapfuye ku musaraba, nico gikorwa Imana yakoze. Wewe wakoze iki gituma uhinduka ukaba umwana w'Imana? Nico ngomba turabe muri kano kanya Imana idusaba gukora. Kimwe navuga kigira kabiri, kuva ku musaraba gushika kumviri gusa, kwakira akaryo n'amahigwe Imana yadutegekanirije, kwakira ka karyo n'amahigwe Imana yadutegekanirije. Hanyuma rero tumaze kwakira ko karyo, duce turirimba dushima Imana, kuko bizoba biva mu mitima yacu, bizoba biva ku mutima wugurutse uvuga uti Mwami, yego mekije gikorwa wakoze narakibonye mu buzima bwanje, narahindutse. Ubwa mbere hariho kwizera no kwakira Umwami Yesu, ukizigira igikorwa yakoze. Nturirimbe ko yakoze ico gikorwa, ariko umwizere wongere umwakire. Iyo twizeye tukakira Umwami Yesu, ibyaha byacu birahagarigwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe.
abamwakiriye, sinabihanye. Kuko ntushobora kwakira Yesu ngo ureke kwihana, ariko urashobora kwihana ntiwakiriye Yesu. Nico gituma usanga mu ishengero dufise abantu bamaze imyaka 5, 10, 20 bakubwira ko bihanye, ariko batigeze bahinduka, kuko ntibigeze bakira umwami Yesu. Iyo twizeye tukakira umwami Yesu, tuvuka ubwa kabiri. Yesu yavuze ngo utavuze ubwa kabiri ndashobora kubona ubwami bw'Imana. Kubwo ubwa kabiri bisigura iki? Bisigura ko ingeso za kera, imibereho ya kera twabivuyemwo, ubu tubayeho ubugingo bushasha, ingeso zacu zarahindutse. Yesu ariko yigisha abigishwa biwe muri Mateyo 5:16 yavuze ngo abari ku muco wanyu umurike imbere y'abantu, babone ibikorwa byanyu vyiza, bahimbaze so wo mwijuru. Uguhinduka kwacu abantu babwirizwa kubibona, kuko tugendera mu muco. Abantu bakituraba bakabona ingeso za kera, bakabona inyifato za kera, ntituba turahinduka. Ariko kandi kwizera no kwakira umwami Yesu bituma Yesu aba umwami n'umukiza, aganza ubugingo bwacu. Nukuvuga ivyo dukora byose tubikora turongowe n'umwami Yesu. Ariko kandi hari yindi ntambwe igira kabiri ijanye no kwakira ayo mahigwe nako karyo. Iyo ntambwe igira kabiri nugupfana na Kristo. Mu gupfana na Kristo twifatanya nawe. Hariho indirimbo y'amajana 342, sinzi ko hariho abayizi, indirimbo nziza cyane. Amajana 342 sindumva muyiririmba hano. Dukunda kuririmba indirimbo tumenyereye gusa, ntitwigashasha. Iyo ndirimbo ivuga ngo napfanye na Yesu mva ku vyaha, ndiho muri we mvise ubugingo. Ntumbera Yesu hari mwijuru akanya kose, mwami nduwawe. Murayizi iyo ndirimbo? Napfanye na Yesu mva ku vyaha, ndiho muri we mvise ubugingo. Ntumbera Yesu hari mwijuru akanya kose, mwami nduwawe. Nukuvuga ngo intambwe kigira kabiri, tumaze kwizera tukakira umwami, dupfana nawe. Umukristo apfanye na Yesu apfa ku vyaha. Ahantu hari ibyaha yarapfuye ntabariyo. Ahantu bavuga urusaku, ahantu babesha, ahantu biba, ahantu batukana, ahantu bakora ibindi vyaha ntaboneka, kuko yagize gute? Yarapfuye, ndakiriho ngaho muri ivyo vyaha. Ariko kandi umukristo yapfanye na Kristo aridegemvya, arasindanishirizwa. Urwo rupfu rwa Yesu rwatuzaniye kwidegemvya. Tumaze gupfa ku vyaha duhinduka abidegemvya. Kubera iki? Kubera ntitwongera kuba abaja b'icaha. Umukristo apfanye na Kristo agira ubuzima bushasha. Ijambo ry'Imana mw'ikete rya kabiri Paulo yandikiye abikorinto 5:17 havuga ngo nuko rero umuntu yari muri Kristo aba ari caremwe kimeze gute? Ngo ivya kera bigize gute? Biba bigiye, vyose biba bicitse bishasha. Hano n'amajambo akomeye cyane ngo uri muri Kristo uba icaremwe gisha. Nukuvuga ngo uwo muntu akigendera mu vya kera, akivuga ivya kera, akigendera mu ngeso mbi za kera, ubwo ntari muri Kristo, ndarapfana na Kristo. Imana idufashe cyane. Intambuko igira gatatu ituma twakira kakaryo n'amahigwe bikaba ivyacu. Ntitubiririmbe, ntituririmbe ivy'Imana yakoze,
ariko tukaririmba ivy'Imana yakoze n'ivyo twe twakoze. Intambuko igira gatatu niyo guhambanwa na Kristo. Guhambanwa na Kristo. Guhambana na Kristo bisigura guhinduka burundu no kwihana ivyaha. Harya mu Baroma 12 mu murongo wa mbere n'uwa kabiri, Paulo yavuze amajambo akomeye cyane. Aravuga ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera bahimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Mu murongo wa kabiri aravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke buhoro buhoro. Nuko avuga ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, ngo mugire imitima imeze gute? Misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo bishimwa bitunganye rwose. Guhambanwa na Kristo rero gutuma tugira imitima misha, gutuma duhinduka basha. Guhambana na Kristo nugutandukana burundu n'ubuzima bwa kera, maze tukagumbira ubuzima bushasha. Abantu batubona tukabamurikira, bakavuga bati Imana ni nziza kuko ujya muntu yarahindutse. Guhambanwa na Kristo nukwifatanya na Kristo no kunga ubumwe nawe. Nukuvuga ngo ivyo Yesu ashaka, ivyo Yesu yiyumvira, uko Yesu akurongora, avuze ngo ukunde mugenzi wawe nguko wikunda, umwansi wawe umukunde, niyasonza umugaburire, niyagenda gusa umwambike. Nivyo Yesu agomba. Guhambanwa na Kristo nukwifatanya na Kristo maze ukunga ubumwe. Ariko guhambanwa na Kristo kandi nukwitegurira ubuzima bushasha. Uhambwe nukuvuga wahambanywe ivyaha, hanyuma uzutse, ugomba kuzuka uvise ubugingo bumeze gute? Ubugingo bushasha, ubugingo bunesheje icyaha. Intambuko igira kane ijanywe no kuzuranwa na Kristo. Habayeho kwizera no kwakira umwami Yesu, habayeho gupfanwa na Kristo, habayeho guhambanwa nawe, ariko ubu ni kuzuranwa na Kristo. Kuzuranwa na Kristo ni kugendera mu bubasha bw'izuka. Nukuvuga iki? Bwa bugingo bushasha ugiyemwo ugomba kubandanya ugira gute? Ubugenderamwo, buguma ari bushasha, bugume buhinduka busha ku munsi ku munsi. Atari ukuno munsi wabaye mushasha, ejo wasubiye mu vya kera, hirya y'ejo wahindutse mushasha, habimusubira mu vya kera. Ariko ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha. Kuzuranwa na Kristo nukugira ubuzima bushasha bwo mu mpwemu. Amajambo yawe igihe cyose, imvugo zawe igihe cyose, ibikorwa vyawe igihe cyose bikuranga ko uri umukristo. Mwijambo ry'Imana nibaza ko mushobora kuba mwaravyize muntuze muri ibi bikorane vya Pasika. Petero yarihakanye Yesu, yagize intege nke cyo kimwe n'izabandi bantu bose bashobora kugira. Ariko muri uko kwihakana Yesu nukuvuga ngo yari yarabanye na Yesu kugezaho ubuzima bwiwe bw'impwemu bwerekana nde? Yesu. Muribuka ko bahageze n'igihe ati imvugo yiwe, ntibavuze imvugo gusa, ngo bavuze ngo iki? Ngo imvugo yiwe, ngo n'ingendo. Nukuvuga baramuravye babona tambuka nka Yesu, ingene avuga babona avuga nka Yesu. Kubera iki? Kubera ubuzima bushasha bwo mu mpwemu. Ariko kandi kuzuranwa na Kristo ni kugira ikibanza gishasha, bisigura insinzi n'akaranga muri Kristo.
twavuze rero kunesha ibyaha. Pawulo mu Banyefeso 6 aravuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana. Umusirikare cyangwa umupolisi aheje kwambara ibigwanisho ntaja mu gitanda kuryama, aja hehe? Ku rugamba. Pawulo rero ikaduhamagara ngo twambare ivyo bigwanishwa tuje mu rugamba. Ariko hari n'indirimbo twama twaririmbye tuvuga ngo umugabisha n'umwami Yesu, ngo nitwakomeza kwamagira gute? None twotsindwa turi kumwe na Yesu. Yesu rero agomba kw'ivyo bitugerageza tubitsinda. Nico kintu kiranga ko twazuranywe na Kristo, turi mu ntambara tugwana tukanesha. Ariko kuzuranwa na Kristo n'uburyo bushasha bwo kubaho. Abantu bakaraba bakavuga ati nukuri urya muntu ni mushasha. Inyifato ziwe turazizi. Hari abantu nzi babagenzi kenshi iyo ndababonye mva kumubona gusa nkamanika amaboko avuga nti Mana ndagushimira kwameye. Kubera iki? Ukuntu ndari ndabazi kera bataramenya umwami Yesu, inyifato zabo umubonye muri iki gihe uvuga uti uwo muntu koko yazuranywe na Kristo. Intambuko ya 5 niyo ya nyuma nca mpereza ko kugendana na Yesu. Kuvuga ngo umaze kubambanwa na Kristo, ugahambanwa nawe, ukazuranwa nawe, bisaba ko ugendana nawe ku munsi ku munsi. Kugendana na Yesu nukubaho ubuzima bugororotse kandi uhindutse. Mwiyerekwa ry'ishengero ryacu harimo agace kavuga ngo guhindura abigishwa basanande. Rimwe na rimwe haraho tubivuga ukumva abantu bari baravuga ngo ya ngo nta muntu ngo ivyo muri ko muravuga sivyo, ngo hari umuntu asa na Yesu. Kuki tudasa na Yesu kandi Imana yaturemye dusa nayo? Turi kumwe? Icyatumye Yesu aza tumaze gutakaza ko karanga ko gusa n'Imana kubera ivyaha byacu. Yesu yaraje arapfa kugira ngo duhinduke twongere kugira gute? Gusa nawe. Paulo ariko yandikira abakristo bo muri Efeso aravuga ngo bene data abo nongera kuramukwa gushitsa ahishusho ya Kristo izokongera kuremegwa muri mwebwe. Nukuvuga ngo yagomba kubabona basa nande? Basa na Yesu. Kugira ngo rero tubandanye dusa na Yesu nuko tugendana nawe tukagendera mu bigororotse. Kugendana na Yesu nukugira ubugenzi na Kristo buhoraho, apana mu kanya gatoyi, ariko ubugenzi buhoraho. Kandi kugendana na Yesu ni gukura mu kwezwa, bisigura gukomera mu buryo bw'impemu. Tugomba gukura. Uwandikiye Abaheburayo yavuze amajambo akomeye cyane, ariko abwira abo yariko yandikira, ababwira ingene ngo babayeho ntibigera bakura igihe cyose ngo bamabashiraho itanguriro ryo kugira gute? Ryo kwihana ibikorwa vy'imvagusa. Ariko hano ijambo ry'Imana iyo tugendanye na Yesu turakura mu buryo bw'impemu, turakura maze tugakomera mu buryo bw'impemu. Kugendana na Yesu ni kubaho ubuzima bufise intumbero burongorwa n'Imana. Abakristo benshi barabayeho batagira intumbero, bajuragirika, baja hariya. Ariko Imana Yesu agomba ko tugendana nawe mu bugingo bwacu. Ikibazo rero muri cya gice kigira 2 dusabwa gukora, hariho kwizera no kwakira umwami Yesu. Mbega wewe warizeye umwami Yesu, waramwakiriye mu mutima wawe? 2 warapfanye na Kristo, wifatanije nawe? 3 warahambanywe na Kristo, warihanyura hinduka burundu uva mu byaha? Warazuranywe na Kristo mu kugendera mu bugingo bushasha bw'izuka? Uragendana na Yesu mu buzima bwo ku munsi mu kubaho? N'aya majambo
nifuje ko dusangira, ariko ari muri ivyo bice. Ikintu ca mbere, amahirwe dufise kubera urupfu n'ukuzuka kwa Yesu, kuva ku musaraba gushika kumva iri gusa. Ayo mahirwe niyo navuze rero kenshi tubaho turiko turirimba ayo mahirwe. Turahiriwe, turakingiwe, ibintu vyinshi cyane n'indirimbo nyinshi twandika bimeze gutya, ariko ugasanga vyinshi turiko tuvuga ni ivy'Imana yakoze, ariko hari ivy'Imana iri kudusaba tutarakora. Kuri iyi Pasika rero, mwene data muri Kristo, ndakwifurije umugisha w'Imana, ariko nkwifurije ko uhinduka. Igikorwa Yesu yakoze gishike mu bugingo bwawe. Yesu ko yanesheje Satani, Yesu abe mu mutima wawe agushoboze kunesha Satani. Yesu ko yadutsindiye ibyaha, Yesu ashike mu mutima wawe agufashe kunesha ibyaha. Yesu ko yuguruye urugi rushika kugakiza, ubwo rugi guguruye turucemwo maze duhinduke. Bizogaragarira mu ngeso no mu nyifato zacu, abo tugendana, abo tubana, aho dukorera ibikorwa. Ingeso zacu zizohinduka maze turirimbe tuvuga tuti Yesu igikorwa yakoze ku musaraba cyahinduye ubugingo bwanje. Kuririmba ko urubanza rw'ivyaha rwakuweho ni vyiza cyane. Ubwo rubanza rwakuvuye ko nawe. Kuririmba ko icyaha cyacira urubanza Satani araneshwa, ubwo icyaha cyaracira urubanza nawe unesha Satani. Kuvuga ko amaraso ya Yesu atwoza ibyaha byacu, ayo maraso yarakogeje. Kuvuga ko ukuzuka kwa Yesu gutangaza intsinzi yacu nk'abizera, ubwo nawe waranesheje. Tugiye gusenga Imana. Ndagomba muri uko gusenga dusaba Imana, ubwa mbere dushimira Imana igikorwa gikomeye cyane yakoze mu kurungika Yesu. Yesu arakora byose neza idonido nk'uko data yabimusabye, kugira ngo atwugururire urugi rudushikana kugakiza, rutuma tuba abakristo bashikamye kandi bizera umwami Yesu. Ariko twongere dusaba Imana, umwe wese asaba Imana ngo idushoboze, tureke kuririmba gusa ibyo Yesu yakoze, tureke kuririmba gusa ibyo Imana yakoze, ariko natwe umwe wese muri twebwe asaba Imana guhinduka, kugira ngo aho tubaye abantu nibatwitegereza babone ko ingeso zacu zahindutse, abantu nibatwitegereza babone ko inyifato zacu zahindutse, abantu nibatwitegereza babone ko imvugo zacu zahindutse, abantu nibatwitegereza babone ko turi bashasha. Nitwavuga ngo Yesu ashimwe, bavuga ati uwo Yesu arakwiye gushimwa kuko yahinduye ujya mwigeme, yahinduye ujya mugabo, yahinduye ujya mwana, yahinduye ujya mukenyezi, yahinduye ujya musore, yahinduye ujya mwigeme, kuko turabona Yesu mu bugingo bwiwe. Niyo siguro rero iyo tuvuze ngo Pasika, ukuzuka kwa Yesu, tuba tuvuga ko tugomba guhinduka kubw'igikorwa Yesu yakoze, maze tukabifatanya n'Imana tukaba abana bayo. Ndagomba muhaguruke dusenge. Umwe wese muri mwebwe asenga Imana. Wiyumvire mu bugingo bwawe abandi bari kubakuraba bagushingira intahe imeze gute, inyifato yawe imeze gute. Ubwo ntaho wamuza mu rusengero ukaza utazi ruhimbaza gusa ivy'Imana yakoze, ariko utarayemerera ngo hagire icyo ikora mu bugingo bwawe. Hanyuma ucubwira Yesu
agira ikintu akoze mu bugingo bwawe kugira ngo ugire umunezero wa Pasika, ushobore guhimbaza Imana no guhimbaza ukuzuka kwa Yesu, uri kuvuga uti mwami ndaguhimbaza kuko wazuye ubugingo bwanje maze mbaye mushasha, uyu munsi ngomba guhora nkora ivyo nkora byose nguhimbaza. Reka dusenge Imana. Ababishobora muhaguruke dusenge Imana. Imana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, turaguhimbaza kandi turaguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe rizima. Mwami, warazutse mu bapfuye umaze gupfa ku musaraba. Cya gihe watangaje amajambo akomeye, uravuga ngo byose birarangiye, urangiza byose byo kuducungura kugira ngo tubeho ubugingo bwejejwe. Ariko mwami, muri twebwe baracariyo bakibaye ubugingo bwa kera. Niko mu rusengero baraza kuririmba, bararirimba, ibikorwa by'ishengero barabikora, ariko bariko bahimbaza ivyo wewe wakoze. Ni byiza ko duhimbaza ivyo wakoze, ariko duhimbaza ivyo wakoze turiko duhimbaza n'ivyo twakoze, tuvuga tuti mwami warakoze ko wapfuye nkaba narakwakiriye ngahinduka maze nkaba ndi musha. Aho mbaye mu rugo mbayemwo tukaba turi basha. Ububasha bw'amaraso yawe, ububasha bw'umusaraba, ububasha bwo kuzuka bukaba buhigaragaza. Aho ndangurira imirimo, ibikorwa byose ndabikora, ububasha bw'umusaraba, ububasha bwo kuzuka buraboneka mu bugingo bwanje, maze abantu bakagushima. Data, utugirire imbabazi, tugirire imbabazi, udufashe kugira ngo aho duhimbaza ko wazutse ukava mu bapfuye, Data wo mwijuru, duhimbaze ko twazutse tuzuranywe nawe, maze tukababasha mu mvugo, mu bikorwa no mu ngiro. Utugirire neza muri byose, mbiseze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahezagire.